ikaze abatumire bagamburutse bashika kare ku murongo. Akabazo ka mbere ngiye kugahera ku mukurambere Petero Claver Mbonimpa murongo yishirahamwe APRODH. Mwarabonye intwaro zitari nke nk'umukurambere mbere uko zagiye zirakurakuranwa mu Burundi n'ikibanza zaha umuganwa Rudoviko Rwagasore. Mwarigeze mbere muri kimwe mu biganiro hano kuri X twakoze kutubwira ko mu matora yatsinze Rwagasore mwabonye ingene abarundi bamufata bamwubaha kuba yarishwe azira ivyo. Hanyuma uno musi tukumva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yubahuka kuvuga ko ari Rwagasore yazanye ingeso yo gusega nk'uwamubonye, kandi mwabonye abagiye baramutswa Uburundi gushika uno musi. Mbega uyu Evariste Ndayishimiye mumuvuga kwiki nibi yavuze kuri Rwagasore? Ego ryo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ku vyerekeye umuganwa Rudoviko Rwagasore navyumvirije nk'uko abandi bavyumvirije, mugabo jewe nifashe ku munwa ndibaza iyo abikuye igituma bivuze ndabibura. Jewe umuganwa Rudoviko Rwagasore namubonye amaso mu yandi, mbere na se wiwe Mwambutsa namubonye amaso mu yandi. Nababwira n'ishuri nize mu ishuri yitwa Atene Mwambutsa Katre Igitega, iry'ubumengo bayihinduye bayita Atene Gitega, ubu iki gihe bayihinduye yita Atene Musinzira. Mbona bagenda bahindagura. Kuri Rwagasore rero, Rwagasore jewe namwumva avugwa hanyuma ndamwibonera amaso mu yandi. Ico gihe jewe namubona yaciye mw'ikomine mvukamwo yitwa komine Mwumba. Hanyuma nk'uko na munyeshuri w'umwana niga mu mwaka wa gatanu, rero niho hariho amatora yariko arabera mu gihugu cyose, no mw'ikomini iwacu yariko araberaho. Hanyuma baratora abana bari bazi kwandika ngo bafashe kwandika amakarata y'imigambwe. Jewe mu banditse nuzuza amakarata y'imigambwe y'abanyagihugu narimwo. Jewe rero umuganwa Rudoviko Rwagasore namwumva nyene nkiri umwana avugwa mu vya politike. Hanyuma hagira yuko Burundi buronka intahe yo kwikukira. Jewe rero nagize Imana mbere mu banyeshuri b'imiyabaga batowe kugira baze kuririmba Burundi bwacu. Jewe narimwo mu banyeshuri bari batowe, twashika 40. Twaririmbishwa n'umupadiri yahimvye rurya ruririmbo yitwa Barenga yabo. Rero twagize na defile y'agakura, bimwe bita mu bema d'ensemble. Mu banyeshuri bagize defile jewe narimwo. Rwagasore rero ingene abantu bari bamuzi, baramwumva hose avugwa mu gihugu yuko ari umwana w'umwami. Hanyuma ikintu cyagiye gusamirana hose mu Burundi ni ukwikukira k'Uburundi. Rero ubwa mbere hariho, imbere yuko twikukira, mbere yuko Rwagasore avugwa, hariho intwaro z'abazungu, ababirigi. Jewe nababona mbere bahora baza gukoroka n'indege, tukaja gusengera tukaraba indege zaca hejuru zigatera ibintu bisuguta abana, tukaza gutangurana tuja kuraba, tuja gutora turya. Nukuri Rwagasore nta murundi n'umwe ataramuzi kubera ibintu novuga nti yariko arakora. Bavuga ibintu kwikukira. Hama yo kwikukira turatinda turakubona, abakuze barakubona. Rero mu nyuma Rwagasore aragandagurwa. Agandaguwe ingene abarundi bifashe naho nari umwana ndacyavyibuka.
bose bagenda bongoranira mu matwi bona bajonjogoye ngo ibara riraguye ngo umwana w'umwami bamwishe ngo umuganwa gwa gasore bamwishe ngo none nta independance tuzoronka mugabo urabona ko byabandanije gwa gasore naho bamugandaguye independance tukayironka ubundi bukwikukira rero gushika uno munsi Rwagasore ni umuntu w'iteka azwi cyane avugwa n'umwana muto atamubonye ariko rero ejo bundi ikintu cyagiye kuntangaza numvise amajambo Ndayishimiye ariko aravuga ngo yuko ngo umuntu yazanye ibintu byo gusega ngo yuko ari Rwagasore jewe narifashe ku munwa rewe ngira nti ni ukuri nihaba jewe nagize nti nihaba hari abantu batisonera Ndayishimiye avuze iryo jambo ni ukuri nta kwisonera afise niko kwifatira mu gahanga umuntu yiguze Burundi yamaze no kwitaba Imana byovyo n'imiburiburi data yari kumwubahira ko yitavye Imana akoreye Uburundi mugabo ngaruke naho yovuga ati yasega Kizima yasega data agasabira abarundi bagatera imbere ego data uvuge ko yasega ibyo yaza gusega twarabibona abarundi barabibona hanyuma siwe yasega ngo azane ngo ashire mu mufuko iwe ngo ajane yubaka ibintu nka birya bariko barubaka biba igihugu bubaka Rwagasore yagenda mu makungu aho ubundi bukenya akavuga ko bukenye ariko asaba imfashanyo akayisaba mugabo akayizanira abarundi bakabona yuko yagiye kubasabira ibyo bakoresha urabona abarundi kera atari ubunyene ibintu vyaparanganye nta murundi atafise igipimo c'ikawa hageze muci umurundi yashora kawa akazana inoti zishasha bazita inoti z'umutonore hanyuma abarundi bakiryoherwa Rwagasore yagenda kurondera ibintu arondera abarundi kugira biteze imbere icyo batazi gukora bakige igitego badafise bakironke nukuri jewe nkabwira Ndayishimiye nti iryo jambo ararirotira arikuremwo avuga ati asaba ikigongwe ubwabo rero ndabyitegereje imigenzo yiwe kandi umengo si imigenzo yiwe gusa umengo biri mu mutwe by'umugambwe CNDD-FDD umengo barafise intumbero yo kwikurako yo kwibagiza abantu bose batera bamariye bagiye akamaro igihugu kandi abaye nk'akarongo jewe igihe bagize ngo irya stade Prince Louis Rwagasore ngo barayihinduye izina ngo bagiye kuyita intwari mbe iyo ntwari ninde iyo afuma data ati tuhinduye izina tuyitiriye intwari Rudoviko Rwagasore nawe ubundi ngo intwari mbe ko bayubatse bayisanze hajya kijya kibanza bagisanze hajya nawe bagenda bakarondera ikindi kibanza ahandi ko mbona ibibanza bigaragara ari binini ko ari ahantu bari bagombye kubaka stade ahantu bita ngo kwa Sebatutsi bari bagenda hariya bagafata bakubaka igisitade kinini bakakitirira stade intwari mugabo irya stade Prince Louis Rwagasore kijya kibuga cyitiriwe Rudoviko Rwagasore cyategetswe kugumaho bakagikora neza kuko kijya n'iratiro hanyuma nkajya kandi karorero hariho ibitaro birya bitaro bita clinique Prince Louis Rwagasore babaza niba batabizi babaza ingene bavyubatse babaza abaganga babivuriramwo abaganga b'abazungu baraje baravuye abarundi neza cane hariho abaganga b'abana nta mwana yarwara ingwara ngo bagende batayivuye bazana abaganga b'abazungu bavyigiye hariho n'abarundi bagiye kwiga hanze
bagaruka ari abaganga bakaruhariwe. Jewe mbere narwaye n'igitigu nagiye ngwarira muri ivyo bitaro baramvuye neza igitigu ndakira. Aha ndabaye hari umuganga nzi akiriho ngaha mbere ngaha mu Bigi yitwa Tarsisi Nzeyimana yatwaye birya bitaro, muze mubaze ingene birya bitaro vyasa, ibintu vyarimwo bakoresha, sinzi n'ubu ivyo vyuma bakoresha yuko bikihari, ubu ndavyumva umengo Prince Louis isigaye umengo n'umusaka. Rero nkagira nti nukuri iryo si iteka ku muntu yakoreye Uburundi. Murabona no ku minsi mikuru yo kwibuka Rwagasore, murabona yuko badohokewe umengo baza barakubako buhoro buhoro. Bwa bundi rero jewe nogira nti ni intumbero CNDD-FDD ifise, ni intumbero Ndayishimiye afise yuko yazimanganye ikibutso cy'abo bantu bose boba bazwi barakoze ikintu kigashimwa mu Burundi. Nayo ubundi rirya ryari itunga Rwagasore n'itunga ry'igihugu, birya bimenyetso vyiwe ni itunga ry'igihugu, ahubwo bari bakwiye kubisubiramwo bakabikora neza, bakabigira ibintu vy'iratiro. Reka ngeze ngaho bandi banyunganire turaza kubandanya. Murakoze Petero Kaveri Mbonimpa. Pacifique Nahazwe nibutse ko murongoye ishirahamwe Focode muri kimwe mu biganiro iri shirahamwe ryatunganije, twaragarutse ku majambo Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yavuze ku bijanye na PDC, afatira hamwe abantu mu kivunga, aravuga umugambwe Iprona, umugambwe Frodebu, aravuga Eklezia Katolika n'amashirahamwe yigenga ko bose araba PDC. Mwari mwibukije ibijanye na kahise ka PDC mbere, noneho ubu umuntu yumvirije Ndayishimiye umenga yoba yavuze yuko ivyo yavuze kuri PDC ntaho bitaniye n'ivyo yavuze kuri Rwagasore. Hari isano mwumva bifitaniye muri uru rukurikirane rw'amajambo amaze iminsi akoroka nk'urubura mu kanwa k'umukuru w'igihugu? Ego murakoze. Ntangure nka Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yagize ati jewe igihe numva aya majambo nifashe ku munwa, kuri nanje igihe numva ajya amajambo narumiwe. Twese ubu turamaze kumenyera ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuvuga ibimuciye mu mutwe byose, turamaze kumenyera ko ataco yubaha, turamaze kumenyera ko ashobora gutuka umuntu wese ashatse. Mugabo turavye igihagararo Rwagasore afise mu mitima y'abarundi, nta numwe yokwahutse kwibaza ko umukuru w'igihugu yogeze ku rugero rwo gutuka Rwagasore. Nta muntu numwe n'ukuri nibaza ko ivyo bintu yovyibagije. Sinibaza ko hari umuntu numwe atatangaye yumvise aya majambo. Jeho ku bwanje navuze nti bisa no kwica irya kabiri Rwagasore. Nkuko ubivuze mu kiganiro kindi twari twakoze, cari gifatiye ku ijambo umukuru w'igihugu yavuze buca ari itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, twibuka imyaka 64 Uburundi bwikukiye. Naho hari havuzwe ibintu bitangaje, aho umukuru w'igihugu twumva yagarutse muri kahise, hanyuma akatatangura kuvuga ko Eklezia Katolika ayagiriza kwiri muri uwo muco wa PDC. Hari ivyo yagiye arongera ko nogaruka ko twarabivuze ko bikwiye, arabishira ku mugambwe Iprona wa Rwagasore nyene, arabishira ku mugambwe Frodebu, ku buryo umuntu yumviriza akavuga ati umukuru w'igihugu yatewe n'ibiki? Uyu mugambwe PDC waratsinzwe, warafuditse, indongozi zawo zarishwe, none bije gute ngo uyu munsi abantu bariko baritwa aba PDC kubera ko hari ikintu bavuze kitaryohera ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye? Ico twaragisiguye bikwiye. Nkuko bivuze kandi uravye ivyo yariko aragiriza ababandi bose yise aba PDC, uyu munsi umuntu yumvirije ivyo agiye kwagiriza Rwagasore, noneho ni Rwagasore mbona nawe agiye guhinduka umu PDC, kuko ahandi yavuga ko abo bandi bose bagwanije ukwikukira, ko PDC yariko irakorera ababirigi mu gihe Rwagasore yariko agwanira igihugu. Ariko amajambo ubu naho twumvise aherutse kuvuga aho mu ndwi iheze, Ndayishimiye yavuze ko Rwagasore nawe ariwe yazanye ingeso, hamwe abyita ingeso, ahandi ukamenga avuga ni nk'impwemu ngo yo gusaba ababirigi, yo gusega. Jya mureje amajambo meza, avuga ngo yo gusega, akavuga ko ariwe atuma
abakozi ba leta bo mu Burundi ngo bahinduka abantu bumva ko Burundi ari intara y'Ububirigi bakora bakorera Ububirigi. Nukuri nibara. Ejo yamuvuze ko ari we yagwaniye ukwikukira abandi bamugwanije, none uyu munsi atuzaniye ko ari we yasize ahubwo Burundi bwikukiye abushira mu buja bw'Ububirigi, umuntu acayoberwa ivyo ari byo. Ahandi hantu ngitangura numva nyene hagoye gutahura ni ingene mu kuvuga ayo majambo wumva ko ariko avuga atabanje no kwiga ako kahise, atabanje no kukuraba neza ivyo ariko aravugako, kuko ijambo yakoresheje ni ijambo ryavuzwe Uburundi butarikukira, ariko ndayishimiye mu kubivuga wumva avuga ko Rwagasore naho Uburundi bwari bwikukiye we yabona ko budashobora kubaho butariko burasega ababirigi, hanyuma acavuga ijambo rituma Uburundi bwikukiye buguma bugabwa n'ababirigi. Ibyo biratangaje. Amajambo yakoresheje avuga ko Rwagasore yagize ati yakoresheje kuko umunsi avuga yavuze amajambo abiri ry'ikirundi n'iry'igifaransa. Uwo munsi Rwagasore avuga iryo jambo, ariko aravuga rero mu gifaransa niho avuga ngo vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. Uwo bishira mu Kirundi uko bivuze womenga ntibisa neza nk'uko bivuze mu gifaransa, ariko yashize mu Kirundi wogira uti yagize ati uko muzobona ibikorwa byacu muzoducira urubanza ku bikorwa byacu, hama nivyabanezera natwe bizoduhimbara, canke n'iryo teka ryacu nimwaba muhimbawe n'ingene turiko turabikora. Acavuga ko iri jambo Rwagasore yavuze abishira ko Uburundi bwari bwikukiye, ariko ngaho umuntu yobanza kwibutsa ko Uburundi bwikukiye umuganwa Rudoviko Rwagasore amaze hafi amezi 9, amezi 8 n'imisi 18 agandaguwe. Rudoviko Rwagasore yishwe itariki 13 z'ukwezi kw'icumi mu 1961. Uburundi nabwo bwikukiye itariki 1 y'ukwezi kw'indwi mu 1962. Rwagasore ntiyashobora kuzuka yaramaze guhambwa bagaruke kuvuga umunsi Burundi bwikukira. No kuvuga mukuru w'igihugu ugiye no mu bijanye n'umwanya yarihenze gose ku bintu yaravuze. Umunsi Burundi bwikukira ijambo ryavuzwe ni wari yaramusubiriye, yari umushikirangoma wa mbere umuganwa André Muhigwa. Uyu niwe yavuze ijambo ry'umunsi Burundi bwikukira, ntabwo ari Rwagasore yarivuze. Rwagasore ijambo ryiwe rya duhora twumva yarivuze umugambwe wiwe waraye utsinze amatora. Namye ndibuka ko ubuheruka nabwira nti abo bategetsi mbere n'aba intellectuel barakwiye abo bishoboka kurondera igitabo cyanditswe n'umubirigi yatwara ico gihe Jean Paul Halwa. Mukanya namye kubisoma nza gusubiramo kugira ndabe ko turiko turihenda igihe vyavugiye uko iciza ciwe abandi batwaye badakora, yarafashe umwanya arandika ivyabaye mu gihe ciwe, arabitondeka ku mwaka ingene ibintu byose byagiye bikurikirana. Mbere aratomora neza urwanko yari afitiye Rwagasore, aratomora neza kwihiganwa byari hagati ya tutere. Bavuze tutere no kuvuga ni intwaro y'ico gihe Uburundi bwitwa ko butwagwa na ONU, muri tutere ya ONU, mugabo ONU ica iha Ububirigi ngo buburabire Uburundi. Rero we wavuga yuko ingwano yari hagati ya Rwagasore na Iprona arabifatanya hamwe na tutere, akavuga ko iyindi migambwe yose nka yose y'ico gihe bari akoresha ijambo aba ariye ba tutere ko bakorana na Jean Paul Halwa, bose bakaba bahagaze bagwanya Rwagasore na Iprona. Rero uri kurasoma mu kanya nagiye nko ku rupapuro hariko aravuga intsinzi ibaye uko vyagenze, aravuga ati batsinze twarumiwe. Imbere yaho gato uri kurasoma aravuga ko mu batwara babona ko Iprona ishobora gutsinda, aravuga ko abategetsi b'ababirigi bidoga ko Rwagasore afise umwete mwinshi be na Iprona muri kampanye mu myiyamamazo, mugabo ko batabona PDC n'abo bandi ko bafise umwete ungana gutyo.
aravuga amaraporo bariko bariduka ahubwo agasore yoba yari yaronse amafaranga menshi, byanditse muri ico gitabo, aho avuga ko bavuga ngo yarose mu miliyoni 14 zavuye kwa Perezida Nasser wa Misiri, akidoga ahubwo agasore yoba yari yaronse amamodoka y'amavoiture yariko arakwira hose amufasha propagande. Ukabona abatwara bidoga ko mu myiyamamazo iprona iriko ikoresha ifoto ya Rwagasore. Muri ico gihe bari bashyizeho itegeko rivuga ko umuryango w'umwami Mwambutsa kizira kuja muri politike. Burya Rwagasore we ntiyari afise n'ubwo burenganzira bwo kuboneka nyene ko ari nawe atwara iprona, ariko bakaca bidoga ngo abaprona bariko bakoresha ifoto ya Rwagasore, ngo kandi bagenda bavuga ngo n'umugambwe w'umwami. Ariko aho hose ivyo vyose bakabibona bagira bati naho vyari gutyo ntitwibaza ko hobaho intsinzi irengeje, twagira tuti iprona yotsinda mugabo abandi nabo nyene baraza kuronka ikibanza kiboneka. Rero bariko baraharura amajwi, amatora yaheze, niho baguye mu mazi basanga ku ntebe 64 z'abacinga amateka iprona yarose intebe 58. Ukuvuga ya migambwe yari ishigikiwe n'ababirigi yari ifise intebe 6 gusa. Gushigikirwa ntabihisha kuko avuga ko ari bo baha amafaranga iyo migambwe, amafaranga yo kwiyamamaza, mugabo akavuga ko bo ayo batanze ari make baravye ayo bavuga ko Rwagasore yoba yari yaronse. N'ubu ntabihisha na gatoyi ko yari imigambwe yabo. Aranavuga ati ikindi cyadutangaje no muri abo batandatu bo muri PDC, bo muri Front Commun, PDC n'abandi bafatanye bari bagize ico bise Front Commun. Abo batandatu bo muri Front Commun cyadutangaje, twasanze n'ibihangange byo muri iyo migambwe bitatowe. Bavuze imihangange bavuga nk'umukuru wa PDC Jean Baptiste Ntidendereza, uyu mwanya yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Bakavuga umushikirangoma wa mbere yari ahari wifata kibanza Joseph Cimpaye. Bakavuga nk'umukuru w'umugambwe Pepe Emmanuel Nigane. Ati ivyo bihangange byose mu matora byose vyari atanumwe yaronse ikibanza na gitoyi, iprona yasa no kwitwaye byose. Rero akaca avuga ati bukeye itariki 19 amatora yarayabaye, naraduze Igitega ishitseho, maze Igitega wari nk'umugwa mukuru w'u Burundi ico gihe. Inshizi Igitega mbona abantu bose twahorana bajovye, ntawe ashobora kuvuga, ati cyari ibara, ati ndashikira bo muri iprona ndagerageza kwifatafata sinerekane ko ari jewe natsinzwe. Hanyuma tukabona turahura na Rwagasore ukuntu amuvuga bahuye ico gihe, avuga ati Rwagasore yari ameze ukuntu, ati ntiwamubona umengo yaryohewe cyane ariko arishima, atariko yari afise mu jisho akantu nahora mbona, akantu menga na kayeri kantu kubona nyine ko ariko aranwenga, mugabo ahandi yifashe rupasha natacubona. Mu nyuma nihaca avuga ingene bagiye ku radio y'igihugu yari iherutse kugururwa, bagiye ku radio y'igihugu kuvuga amajambo. Avuga ko ico gihe havuzwe, nimba ntibeshe mugavuga ko havuzwe amajambo 3, aho ndashobora kucehenda ko aravuga ko we nyene yavuze. Aravuga ijambo cyageze umukuru wa iprona, kuko Rwagasore atararekuriwe kuba umukuru wa iprona ico gihe. Caravuga ati André Nugu umukuru wa iprona nawe yarafashe ijambo, ati we wararamutsa arakeza abatsinze, mugabo acavuga ngo reka guce twumviriza ijambo ry'umuhanuzi mukuru wa iprona Rwagasore. Rero ico gihe urumva Rwagasore niho yerekana nyene ko ari we mu patron wa iprona, biboneka icese kuko batsinze umukuru w'umugambwe se wavuga ijambo, umukuru w'umugambwe aramutegura gusa aravuga ati ndabakeje, ariko reka twumvirize ijambo ry'umuhanuzi mukuru w'umugambwe iprona, bamwita conseiller général. Rero Rwagasore aravuze rirya jambo, Jean Paul Halwa avuga ko biruhukije ku ruhande rumwe, kuko twari twiteze ijambo rikaze, ijambo ry'amanyama, ijambo ry'akanyaro, ijambo ryo kutwereka nyene ko yadushoboye, ariko yavuze ijambo rihumuriza bose. Nico kintu cyabonetsemo, arahumuriza bose, arerekana ko intsinzi yiwe ari y'abarundi bose, arabuza ko abaporona bogirira nabi abo mu migambwe yari yarabakoreye ikibi bagihiganwa, aranavuga aranashimira n'Ububirigi. Ububirigi twari twiteze ko dutuka, turatangara, aduha ijambo wumva na twebwe yerekana ko akeneye ko dukorana,
atantambara akeneye hagati yacu. Kubisoma umengo binyegejemwo ko bana babaye kubona atagize ivyo bari biteze. Mu bisanzwe bari biteze ijambo rimeze nk'iryari ryabaye umwaka imbere muri Kongo, aho Kongo yikukira. Patrice Lumumba umugenzi wa Rwagasore, na Rwagasore niho yarari, yavuze ijambo rikaze cyane, ryashavuje umwami w'Ubirigi, niho yarari ico gihe. Aravuga ati ukwikukira turonse suko tugabiwe, tukuronse kuko twakugwaniye, ntituzibagira amabi twabonye muri ko muradutwara. Ijambo rya Lumumba agira abantu benshi bararyibuka mu mutwe, abamaze kuryumviriza bose ibyumvise ntushobora kuryibagira. Ijambo rikaze, ariho havuye ko bacategura no kumwica. Rero Ababirigi bari biteze ko Rwagasore aza kubaha ijambo nka rimwe Lumumba yavuze, kandi Lumumba amaze kuvuga uko yavuze vyafashije Ababirigi ahubwo kuca bandamugwanya, bakarandura intwaro yiwe, Kongo ija mu kajagari, ku buryo batinda bakazana intwaro bashaka bo nyene. Mu Burundi bari biteze ko Rwagasore aza gukora iryo kosa, akaca baha akaryo ko kumugwanya, baramubura. Abaha ijambo ryerekana ko akeneye ko bakorana, ati umuzigo mwari mufise wo gutwara Uburundi ugiye kuja ku bitugo byacu, turazi ko ari umuzigo utoroshe. Akaca basaba ko Ububirigi bobandanya bakorana, ariko aranavuga ico kintu kindi abantu batabona, burya ntiyariko abwira n'Ababirigi gusa. Ico Ndayishimiye ashobora kuba atanatahuye muri iryo jambo. Ababirigi ico gihe isi yari igabuyemo kabiri, twabivuze mu kiganiro cyaheruka, bloc Ouest, bloc Est. Ababirigi bari muri urwo ruhande rwa West. Waba ari Ababirigi mugabo haba hakomeye Abanyamerika, haba ari Abafaransa, Abongereza n'abandi. Rwagasore yari abizi ko niyo atashobora kumvikana n'Ububirigi, niyo Ububirigi butamutahura, azotangura ariko agwana nayo makungu yose. Nico gituma rirya jambo avuga kurya, arivuga arizi ko aribwiye Ababirigi, ariko kandi anaribwiye ivyo bindi bihugu vyose. Ababwiye ati twebwe ntituri uko mutwibaza, tuje dushaka gukorana namwe mwese. Uburundi bwikukiye buzoba ari Uburundi bukorana n'amakungu yose, tuzoba dukeneye kubana neza. Burya nico yariko aravuga. Hanyuma ni ijambo kandi Abarundi nabo nyene bakiriye, bakafata ko ariko aribo yabwiye. Imyaka yose twabayeho iri jambo twamadufata ko ari twebwe yabwiye, ko yavuze ati nje kubakorera, muze mundabire kugene nkora, kandi ninabona mushimye nanje nzovyishimira, rizoba ari iteka ryacu. Twebwe twumvamwo ko ari ijambo ahaye umuntu wese atwara mu Burundi, akwiye kwamazi ko ariko akorera Abarundi bose, hanyuma akama kurikira ingene Abarundi bafata ivyo ariko arakora. Rero Evariste Ndayishimiye uretse ko atatahuye ico Rwagasore ariko arakora, ntiyanatahuye ubutumwa yahaye abantu bose bazotwara Uburundi, aho ababwira ati mwicaye muri izo ntebe ntimuze mwigere mwibagira abo muriko muratwarira, hanyuma mwame mwitwaritse kumenya ko bashimye canke batashimye ivyo muriko murakora. Hari ibindi bice bikomeye biri muri iryo jambo. Jewe agace nkunda gose mu jambo rya Rwagasore nuko avuga ati shaka ko Abarundi bose bagira ngo ashi, Abarundi bose bumva ko baruhutse, ari intwaro ije kubatwarira bose. Ariko twebwe ninde ashobora kuvuga ngo ashi, turiko turaba intwaro ya Ndayishimiye? Ni intwaro tugira impunzi, ni intwaro abantu bagira impfuvyi, ni intwaro abantu banyuruzwa ntihamenye iyo barengeye, ni intwaro umuntu umenga nta gaciro na gato yafise mu gihugu ciwe. Leta ihari ishobora gukoresha umuntu ivyo ishatse vyose. Rero ndangiza nogira nti riga jambo umuntu ntashobora kuritahura atarisize muri context, mu gihe caryo. Uryadukanye ubunyana ukarikorora, usanga uri kuvuga wihenze. Nibaza ko Perezida Ndayishimiye afise uburyo bwose bwo kurondera abahinga ba kahise, bwo kuronka ibitabo vya kahise. Yari kubanza agahanuza abo bantu, akabahamagara akababaza ati mbega iri jambo Rwagasore yarivuze ashaka kuvuga iki? Nayo ubundi yadutse gutyo akariterura gutyo ataraje kuraba ryavuye, ateza gukora amakosa agasanga yatutse uwo Abarundi bose bubaha. Yari nk'umushinge w'ubumwe bwacu twese. Murakoze Pacifique Nahazwe. Ndabona umutumire agira gatatu yashitse ku murongo, umusinga nahe Jean Bosco Rwigemera. Niba ariko atwumva turamuramukije kandi turamuhaye ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije nanje, sinzi ko munyumva.
ego me turabumva ijana ku ijana ngira ngo mwumvise ivyo abandi batumire bariko barashikiriza akabazo kuri mwebwe nk'uri mu mugambwe warondeye intahe yo kwikukira mwakiriye gute amajambo Evariste Ndayishimiye yavuze ku muganwa Rudoviko rwa Gasore na cane aho amwagiriza ko ari we yazanye ingeso yo gusega ingeso ituma abakozi ba leta bumva ko ari abakozi b'ububirigi ivyo mwebwe mwavyakiriye gute? Reka mbanze ndabaramutse ndabashimire no kutumire mwampaye hanyuma kuri ico kibazo twavyakiriye nabi cane twaguye mu gahundwe nashaka kugira ngo abatwumviriza bategere neza jewe kubwanje burya Ndayishimiye yavuze ntiyabivuze ngo nuko atategereye ijambo wa Gasore yashikirije abarundi n'ababirigi. Mu nkundire rero mbanze mvuge nk'uko Pacifique yarabivuze ntange ico bita twokwita mu gifaransa contexte mu kuvuga mu gutanga iryo ryungane wewe yafatiye ko mu gifaransa ariko mvuga mu majambo menshi yashikirije mu gushima ashimira abo bose bagomba gufasha Uburundi ashimira n'ababirigi yaravuze ati turakengurukiye abo bose bashaka kudufasha gukorera Uburundi bwacu ivyo twemereye igihugu ntituzokuruhuka tutakigishikirije ndashimiye cane Ububirigi bwatureze turazi neza ko umuzigo bwahora bwikoreye mu gutwara igihugu bugiye kugitereka ku mutwe wacu turazi ico twemeye kandi tuzogikora babirigi mwatureze nimudufashe mu vyo duteyemwo nimutwibagire mu bukene bwacu maze mudufashe twigumye duteze imbere Uburundi bwacu nk'uko bibereye tugiye kwishira twizane kuko twakuze ariko rero tuzokwama twigana abatureze mu vyerekeye ukubaha no gukundana muzoba muvyibonera nimwashima duhimbagwe wewe rero yafasha ako kanyuma ntashobora gufata iryungane rya nyuma adashaka kuyovya abamwumviriza kira noneho abarundi barazi iciyo ncungu yo kwikukira ko Burundi yavuze ngaha twibukanye ko iprona yarondera ntayo kwikukira ubutarariye kandi twibukanye yuko iprona yari ibangabanganywe n'iyindi migambwe ariyo PDC na PP PDC Parti Démocrate Chrétien na PP Parti du Peuple iyo migambwe yarondera kwikukira mu nyuma ngo habanje kuba umugambi ukwigisha ivya demokrasi mu gihugu iyo migambwe ibiri niyo yari ishigikiwe n'intwaro y'ababirigi mvuze rero muri make PDC yashaka ko hobanza kuba impinduka buhoro buhoro mu vya politike mu vy'imibano mu vy'ubutunzi no vyo mu mico kama imbere yuko dushikira intahe y'ukwikukira umugambwe Pepe nawo wavuga ko hobanza hakigwa ivy'ubusumbasumbane mu bantu nk'uko hoba hakarenganyo mu gukumirwa ugusaba kwiyo ntahe yo kwikukira yozoshikwa ko hamaze kugaragara ubukerebutsi mu vya politike ubutunzi n'imico kama murumva
vyasa n'ibivuga bimwe iyo migambwe ibiri yari ihetswe n'Ububirigi. Ivyo vyose wari urwitwazo rw'Ububirigi kugira ngo basinzirize imboneza z'abarundi kugira bagume babohewe amaboko imugongo, bagume batwagwa n'ubwo Bubirigi ko ntibwagomba kuva mu Burundi. Fatiye kuri izo siguro ntanze, mwumva Rwagasore yoba yarondera gute kuba umukozi w'Ababirigi? Nta siguro bifise ivyo Ndayishimiye avuga, ahubwo biragaragara neza ko ayo majambo yabwiye Ababirigi afatiye ku vyari bihitiye mu mahiganwa. Nukwereka Ababirigi ko naho batari bashigikiye ukwikukira k'ubutarariye, Uburundi bushitse kuri iyo ntambwe bubikwiye. Arahumuriza kandi akabereka ko imigenderanire izoba myiza. Ntibibaze ngo azoza aba yerekana abo umwansi nk'uko bari baramugwanije, bibaza ngo azoba buzuriza mu ndumane. Akoresha imvugo ya kidiplomasiya n'urupfasoni nk'uwaronse indero kanatsinda. Yari umwana w'umwami, yakuriye mu muryango wa politike wo ku rwego rwo hejuru, kandi yize avuga ivyazi kandi yiteguriye. Novuga rero kamudasigana ko Ndayishimiye yamaze kurengwa, yimenyereye, yabonye umugambwe yiprona intwaro yiwe n'abamubanjirije bawuciye ubunywenywe, ati hasigaye yuko nzimanganya izina ry'umuganwa wa Gasore. Mu mitwe no nkundira gatoya, mu mitwe no mu mitima y'Abarundi, ariko abo Barundi bari maso. Ashaka ko ari we yofatwa nk'igitangaza. Burya intwaro nyinshi iyo zamaze kurengwa zishaka yuko aba arizo zihayagizwa, atawundi muntu yovugwa. Twarabibonye muri kahise, turabibona no mu bindi bihugu bitari bike. Murakoze. Murakoze cyane. Jean Bosco Rwigera, ku barutse vuba batabazi, nibutse yuko mwigeze kuba muserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi. Mwarakoze rero mu buserukizi bw'Uburundi mu Bubirigi. Mwarumvise yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko yatojwe canke yarezwe n'umuvyeyi adasega, akidogera abamusaba kuja kurondera imfashanyo. Vy'ukuri intwaro ya Ndayishimiye nta mfashanyo isaba nk'uko izindi ntwaro zabikoze, mukurikije ingene mwagiye mukora mugakorana n'ubushikiranganji bw'imigenderanire. Ubudasa buri hagati y'intwaro mwakoreye, intwaro zindi mwabonye n'intwaro ya Ndayishimiye n'ubuhe ku bwanyu? Kubera iki ano majambo ya Ndayishimiye ayazanye ubu? Kubijanye n'ivyo Ndayishimiye atubwira ko yakuze abona nyina adasabiriza, yego ivyo ni vyiza, ariko ivyo ntivyari bikenewe ko aza kubirata ariko aravuga ivy'igihugu. Nta Murundi akeneye kumenya ingene yakuze. Ivyo umuvyeyi wiwe sinibaza ko bikwiye kuranishwa n'inyifato y'incungu y'Uburundi kwa Gasore. Niba atari gikomere vyamuteye kubera yamavuga se gusa, kubera yamavuga nyina gusa, murantunga tutagera twumva ahavuga se, kubera ashobora kuba yamubuze akiri muto. Ivyo birababaje, ariko si ukuvuga ko yovyitwaza mu guha insiguro ibiraba igihugu no kwigereranya n'incungu y'Uburundi. Uti rero nta mfashanyo akeneye. Ndabereke ku bijanye n'imfashanyo z'abanyaburayi canke
iz'ababirigi kuko cyane cyane Ndayishimiye ngaha nibo yavuze yuko atazishaka. Yo dusigurira gute ico Enabere iriko irakora mu Burundi, ko tuzi yuko yaje gufasha, hariho n'ibikorwa bigaragara bihari, novuga ibitari bike, novuga nk'ivy'amapavaje y'amabarabara ndetse n'ibindi vyinshi. Yo dusigurira gute ico yari yaje gukora mu Bubirigi mu kwezi kwa Ruhuhuma mwaka w'ibihumbi 2021. Yoba yari yaje gutembera? Ico tuzi nuko yari yaje kuraba ko abanyaburayi bomukura kw'ibihano bafatiye Uburundi. Yosigura gute imbere yuko Burundi bufatirwa ibihano kubera kutubahiriza agateka kazina muntu, amahera igihugu cakoresha muri ivyo vy'imfashanyo yarenga ibice 52 kw'ijana. Yosigura gute ingene ico gihengeri catewe n'ivyo bice 52 kw'ijana zitaboneka, vyateye ubukene ntangere igihugu, bigatuma ata mahera mvamakungu, aho no kuvuga amadolari n'amanyaburayi. Ivyo bigatuma habura ibitoro, abadandaza bakabura amadovize yo kuja kurangura, uri kugura imiti, uri kugura ibidandazwa bitandukanye, abakozi bari hanze bagahembwa batevye n'ibindi n'ibindi. Amahera yubatse urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Murembwe ntiyatanzwe na banki y'abanyaburayi. Ingoro akoreramwo Ntare House si Abashinwa bayubatse. Abaserukira leta yiwe ntibashishikarizwa kurondera izo mfashanyo no kuzana abanyamitahe bajana mu Burundi. Aho harimwo nk'abaserukira Uburundi mu makungu, mu bihugu bitandukanye vyo hanze. Ivyo ndabibabwira kubera ndabizi. Bashishikarizwa kuza kurondera abazana imitahe mu Burundi. Iyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu agiye gusaba umunyamabanga mukuru wa Afrika y'ubuseruko bamufashe kurondera imfashanyo zo gufyatura za karangamuntu zimwe zo mu buryo bwa none electronique, byo babijanye n'ivyo Ndayishimiye avuga. Naho hari mu mwaka w'ibihumbi 2013, nuno musi izo karangamuntu ntiziraboneka. Sinzi ko bavuye bikebuka bareka gusabiriza. Sinzi ko barindiriye izuka rya Rwagasore kugira ziboneke. Ako nakarorero ntanze ngo abantu bumve ko iyo ntwaro ataco yanze kuva mu myaka ya mbere igitangura, no kuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugeza uno musi. Uko kutarengera ingeso z'ubusuma canke zo kutubahiriza agateka kazina muntu vyabujije leta kuronka, kandi birababaje, imfashanyo igera ku miliyoni 432 yari yanewe muri ca kindi bita FED, Fonds Européen de Développement, igira 11. Izo zari imfashanyo zo mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ayo mahera iyo leta yaciye mu myanya y'intoki. Muragenda murabe mu gihugu hose, henshi mu mahwane y'amabara muzosanga ivyapa vyanditseko ibikorwa vyakorewe muri iyo micungararo. Muzosoma ko amahera yatanzwe n'ibihugu canke amashirahamwe mvamwe.
makungu. Aho harimwo ibiraro, amashure, amavuriro, amabarabara, umuyagankuba n'ibindi. Nareke rero guhenda abanyagihugu, nakurikiza ivyo bene gutanga imfashanyo bamusaba, arabe ko atazozironka. Nta gihugu na kimwe cikwiye ivyo navyumve, abimenye, abimenyere. Kw'isi nzima ibihugu vyanye bifashanya, nta biterasoni birimwo. Murakoze. murakoze ntawe wigemera. Akabazo kuri Petero Karaveri Mbonimpa, uno munsi kuba Ndayishimiye yageze ku rugero avuga ko asukwa gasore kubera ko ngo adasaba imfashanyo, ikosa kwa gasore yoba yarakoze mu kurondera ko Ububirigi n'Uburundi bigumana imigenderanire myiza? Begwa gasore ko yarondera ko ubutunzi bw'igihugu bwisononora, ariko uno munsi kuri Ndayishimiye umuntu ariko araraba igihugu kirugarijwe n'ibibazo bitari bike vy'ubutunzi, ariko Ndayishimiye akavuga aguma avuga ko arondera imfashanyo, atarondera imfashanyo. Murantunga muhibaza ko ayo majambo uno munsi agamije iki? Ndayishimiye korera iki? Ngira ngo muca mugira ko mukaza twishurana kano kabazo kajanye nuko Ndayishimiye aha agaciro abavyeyi biwe, cane cane mama wiwe kurusha rwa gasore. Ivyo vyo mu biha insiguri yihe? Petero Karaveri Mbonimpa. Reka nangwe kwaruka nyuma yuko Ndayishimiye aha agaciro umuvyeyi wiwe gusumba rwa gasore. Ego data mvuge ko byumvikana, kuko umuvyeyi w'umuntu niwe kirumara. Na jewe ku bwanje ntawe noshira imbere gusumba umuvyeyi wanje yanyibarutse. Ivyo nibisanzwe kubahiriza umuvyeyi wawe. Mugabo uravye mu vyerekeye ivy'igihugu, ntushobora kubivanga n'imiryango, ntushobora kubivanga n'ivyawe. Hanyuma kandi no mu mvugo burya hariho imvugo y'urupfasoni iyo umuntu ariko aravuga cane cane nk'umukuru w'igihugu. Niyumvirize mbere bombwire abo turi kumwe baje kubivuga byose, mugabo jewe nanavyiyumviye n'amatwi yanje igihe rwa gasore yavuga ayo majambo, jewe nayumva. No ku minsi mikuru wageze kwikukira amajambo ya rwa gasore baguma bayacishako, atari ubumba n'umengo bariko barazimanganya. Rero ingene Ndayishimiye aza kuvuga umuganwa Rudoviko rwa gasore amera nk'umusuzugura, nivyo bose bibatangaza, naje nivyo bintangaza. Ariyo nkagira nti maze kwitegereza Ndayishimiye ingene akora, ingene avuga, umengo biri muri kamere yiwe. Kuko maze kwitegereza ivyo yamaze kuvuga kenshi nsanga yinjira no mu buzima bw'umuntu muto. Urashobora gusanga nk'ejo anyadutse akamvuga jewe ndi umuntu wo hasi nyarucari, ugasanga yinjiye mu buzima bw'iwanje, mu buzima bw'umuryango, nka kumwe yifatira mu gahanga Faustin Ndikumana, mbere yarigeze no kwifatira mu gahanga Gabriel Rufyiri. Rero mwene iyo mvugo n'ukuri ku muntu w'umukuru w'igihugu arakwiye guhindura akamenya icari, umengo ntazi ko ari umukuru w'igihugu. Ega data narabira akarorero nko ayo majambo rwa gasore yavuze, ntiyumva ko amajambo yahumuriza abarundi bose, agahumuriza amakungu bose. Burya akarimi keza gashikana inka ku mugezi. Woreka woburya umuntu mugabo ukamubwira neza, ukamwishura neza. Rero agize ati wewe data ati ntasega, ati n'umuvyeyi wiwe ntiyasega. Jewe ndiyumvira ko atazi abantu ariko arabwira abaribo. None nk'ubuyobozi akabwira twebwe tumuzi
tuzi ububirigi n'ibyo abavugana bimwe bimwe tubimenya nk'uko Rwigema yaheje kubivuga igihe yaza mu bubirigi yaje gukora iki ntiyaje gusaba yuko bakura ku bijya bihano bari barifatiye muri myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ntiyaje gusaba yuko bosubira kubaha imfashanyo mugabo nawe agaca bemera ibindi ategerezwa kubakorera kandi niko byagenze mwarumvise yuko abigi bacu bajya bati ibihano twari twafatiye Burundi mu 2015 bimwe bimwe turabikuyeho murabona bamwe bari babategetsi bandahugarika bari bafatiye ibihano bajya cicwe bakuyeko hanyuma mbere n'imfasha ndayishimiye yagize ati kandi imfashanyo mwahagaritse bimwe bita appui budgetaire ati twabasaba yuko mubikuraho hama mukadusubira mukadufasha none ndayishimiye yoja ngaha akarengwa yuko batabyumvikanye n'ababirigi hanyuma ababirigi ntihaciye igihe gicagike nk'amezi 6 ntibaciye basubira gutanga ya mfashanyo bari bahagaritse ku Burundi none yorahira akarengwa yuko ata miliyoni 75 babahaye imiliyoni 75 z'amayero babahaye mu kiringo cy'amezi mu kiringo cy'imyaka 3 n'ubu aricyo gituma aricyo cyatumye mubona ifaranga ry'Uburundi wiganije n'ifaranga ry'abanyaburaya rijya bita euro amafaranga y'amarundi yaciye agira agaciro murazi ko yari ageze kuvunjwa ku 8,500 ariko kuva aho batangiye irya mfashanyo miliyoni 75 ubu ifaranga ry'Uburundi ryaciye rikoka ubu ujanye euro baguha 6,500 murabona yuko nawe nyene yagiye gusega ati nimumfashe mugabo aho bitaniye na Rwagasore naye nabivuze nuko Rwagasore data agenda gusaba agasabira abarundi bose bakabona ibyakozwe none nk'izo miliyoni 75 wo bazandayishimiye ati mbe kuva baguhaye ikintu abarundi bungutse ni ikihe ikintu cyakozwe tubona worata ni ikihe ayo uzosanga muri ya mifuka abantu bamwe bamwe naho rero atandukaniye n'abandi bategetsi ba kera bobo babaha abanyagihugu bakagerageza guteza imbere abanyagihugu nayo ubundi abo bobo bagira igihushane bashaka gucinyiza abanyagihugu bari banyarucata cyo biha gushikamo ibintu byabo byose mbere bari gira poto bagatuye amasoko kugira abantu bakene urumva ibyo byose ni ibintu ngira nti jewe niyumvira yuko abo batware bubu barongoye ndayishimiye babona iyo igihugu kiriko kiraja mbese ko twakurikiza yandi ndi kwikukira Rwagasore yadusigira ubu Rwagasore yoza yogira ati koko abanyagihugu baratekanye kuko kumwe byifuza rero jewe ndavye ibyo leta ndashimiye ikirakora cyane cyane ngaruke kuri ibyo byerekeye Rwagasore kuko nicyo kiganiro cy'uno munsi murate Rwagasore yagandaguwe mu kwezi kw'icumi tariki 31 murabona imyaka iraciye abakuru bagiye bakurikirana bagiye basonera Rwagasore gushika hamwe mu ntara zose bari bashyizeho itegeko yuko ku mugwa mukuru wose w'intara bubakaho igishusho ikibutso cya Rwagasore kandi bama bariko bagikorera ugasanga hasukuye ariko ugenda murabe numvise byatanguye ivyibutso by'ibihugu bya Rwagasore bimwe bimwe ngo baramenaguye bakuraho ubu rero bafise intumbero urazi kumenagura ikibutso cy'umuntu abaye umukuru nk'urya murazi icyo bivuga Pacifique yari yabivuze nanjye ngire nti naho bitaniye no gufata umuvyimba wa Rwagasore ukawuhonyanga wumva ntacuba ugisonera umugabo rero nabo nyene barabiyo baja Rwagasore data nuko tumwibuka nuko yasize icyo tumwibukirako
enda nabo nibakore tuze tubibuke kwa ka gasore mugabo tuzi ko bigikunda. Murakoze. murakoze mutama Petero Claver Mbonimpa. Pacifique Ninahazwe muri Fokode mwebwe mu byo mwanditse mwaragirije Evariste Ndayishimiye ko amajambo yavuze ari ayo gutuka gwa gasore mu mwagiriza mbere ko asanzwe atuka n'abarundi. Mbega ubuho ko yubahutse abarundi mu kiganiro yahaye BBC yanavuze yuko abarundi ari binebwe. Iyi ngendo yuko Evariste Ndayishimiye afatira abantu bose mu kivunga, biboneka ko abashavuriye abatuka bose, baba abakozi ba leta, baba bagiye kurondera ubuzima mu mahanga, hari insiguro mufise kuri aka gashavu n'aya majambo n'ibitutsi avuga? Jewe uko mbona aya majambo aguma gwira ya Perezida Ndayishimiye n'amajambo ajanye n'ingene yananiwe gutunganya ivyo Burundi, arabona igihugu aho kigejeje. Rero aho kwemera ko ari we yananiwe, ahindukira kuvuga ko igihugu bamuhaye arico kidashoboka. Sinzi ko muvyibuka ko yigeze no kunavyivugira we nyene ngo gutwara Uburundi, ngo hakutwara Uburundi ngo wofu mugenda gutwara ngo Ubuyahudi ngo mu gihe ca Yesu. Muribuka ariko aravuga ibintu bimeze gutyo. No kuvuga vyose ibintu ariko aragira n'umuntu yananiwe kubera ko atansigura afise ari buduhe, akaca arondera abatako ishavu. N'umukuru w'igihugu mengo we nyene icagejwe ntacazi. Rero akaca atuka bitakunze ngo bigende neza, nivyo acatuka aho kuvuga ati aha twarananiwe, iki n'ukuri cyatunaniye, nimba aho uboneka abandi babikora neza nibaza babikore, ariko twebwe ngaha twananiwe. Muravuze nk'ijambo yavuze ku Barundi bariko baraja kurondera ubuzima mu mahanga, ahaguma avuga ko abo bantu ari binebwe. Kandi igitangaje kuri Evariste Ndayishimiye nuko niyo Abarundi bishuye iwe atanakimwe bihindura mu masubiramwo vya bindi nyene. Aho yatangura kuvuga atuka nk'Abarundi baje Dubai, ni benshi bavuze, baravuga ingene bababaye, harabaho n'utuntu two kumutwenga twinshi, baravuga uruzuba bakorerako, baravuga amagorwa barimwo hariya. Mugabo bati turagwana tukaguma ngaho, hako tuguma mu Burundi ataco turiko turakora, hako tuguma mu Burundi tudashobora gutunga imiryango, tubona abacu bariko baradupfirako canke tudashobora kuriha ibitunga abana, ibitunga urugo. Turemera tukaja kuri iryo zuba, turemera tukaja kwikorera iyo misenyi n'amabuye mu gihugu c'abandi, ariko tukaronka na duteye turungika muhira, utwo turungitse muhira tugafasha umuryango. Rero narinzi yumvise abantu bavyiyamirije, akumva amajambo bavuze, je nagira ngo hari icigwa bica bimuha azahindure, ariko ntahinduka. Ivyo yavuze abandanya vya bindi nyene, ahubwo avuze ibigira kabiri aca yunyura ivyo aba yaramaze kuvuga. Kumva ngo bavuga ko abumva badafise akazi mu Burundi ko bogenda mu mirima yiwe, bagende ngo mu mirima afise ikarusi, bagende mu mirima ngo afise mu Ruyigi, ngo nibagende mu mirima afise ibugendana, ngo nibagende bamukorere ngo kandi we ngo adona bahemba, ngo ntameze ngo nka Eklezia Katolika. Aca niyibagira gutuka Katolika yavuze, sindi ico bariko barapfa. Umwanya umwe ubona mu misa yama y'imisi yose kerekana ko akunda Imana, akunda Eklezia, mugabo aronse akaryo ko gutuka Eklezia nibikunda ateza kugenda yitutse. Urabura uwo muntu yaratuyobeye, ibimuri mu ivyo arivyo biragoye gutora no kuri umukuru w'igihugu akoze. Rero ati jewe nzobahemba. Kare twarigeze kwandika inkuru muri Fokode, inkuru ijanye n'abantu bakora mu mirima ya Ndayishimiye. Ni mirima yari nk'imirima y'ikarusi, niyo twigeze kwandikako. Ikarusi ibyo twari twabonye hariho nk'amazi yari yakatishije, abantu babura amazi kuko Ndayishimiye yatwaye mu mirima yiwe. Imirima yiwe yakoramwo abantu bakuze, mbuze bakuze njaza kuvuga imyaka, bariko baragira imyaka y'ubutama n'ubutamakazi. Hakabamwe n'abandi ubona ari utwana duto duto cyane twari kuba turi ku mashure, ukabona nibo bariko barakora. Baduhaye amafoto turabaza bayaduhati, none ni kweri iki bimeze gutya. Batwiciye bati
Ndayishimiye ahemba nabi cyane ku buryo abantu batemera kujya muri iyo mirima yiwe. Ahandi usanga umukozi ariko arahemberwa 5,000 ku munsi, kwa Ndayishimiye uca usanga bamuhembye 3,000. Kandi twarivuganiye na bamwe mu bakora muri za intendance z'umukuru w'igihugu, baranatubwira ko amafaranga yaba ayagura iyo mirima yiwe, yaba n'amafaranga agenda guhemba abo bakozi kwava muri intendance y'umukuru w'igihugu. Intendance ni iki ku batazi igifaransa? Intendance najya amafaranga twavuze ahabwa umukuru w'igihugu yo kumubeshaho, amwe tuvuga yo gufungura yiwe, hamwe twavuga agomba aduza, ubu ageze ku miliyoni 4 ku munsi. Amafaranga abo bantu mu guhembwa bagenda guhembwa n'umukuru wa intendance y'umukuru w'igihugu. Ubujejwe cya kigega gitunga umukuru w'igihugu niwe agenda guhemba abakozi, niwe amafaranga ava muri ayo aba yatanzwe mu makori y'abarundi. Ubu rero umukuru w'igihugu aragize ati nimba mudafise akazi nimugende mu mirima yanje, nimugende mu nkorere. Bwabuja ariko aravuga yareko ahubwo ashira kuri Rwagasore ko yadushize mu buja bw'ababirigi, ahubwo turi ku mukuru w'igihugu akeneye gushira abarundi mu buja bwiwe. Iyo umwumvirije urayoberwa ko ari umuntu azi ko yahamagariwe gukorera abarundi bose no gufasha gufata ingingo zituma abo barundi bashobora kwibeshaho mu iteka. Wewe yumva ariko baramubaza ibyo yageze ko naho ikibazo ngira ntenda cyagura gose mu kucishura, bamumageje aho muri BBC ati waranguriye ikabarundi, avuga ati jewe ntavyo mbona novuga mwoja kubaza abarundi ibyo noba narabakoreye. Ati nawe mumenyesha amakuru akamusi, ati nawe hari ahantu Burundi bwari buri naho wowe ubugejeje no munsi niho uza wumva ariko aragenda. Ivyo bintu biza kurangirira kuvuga imirima yiwe, birangira kuvuga amatoni ngo y'inyama z'inkwavu we washora ku kwezi umuryango wiwe, birangira ariko arivuga gusa niwe n'imirima. Byumvire umukuru w'igihugu by'ukuri arazi ikintu yahamagariwe, arazi amabanga y'umukuru w'igihugu ayariyo. Umukuru w'igihugu agiye no kuduhayira cyane ivyo akora bindi bitari ko umukuru w'igihugu ayoberwa ko abariko aratubwira ko ahonyora ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ahabwa ibintu vyose ashobora gukenera vyose. N'impuzu yo munsi yambara turayimugurira, imodoka, amatara, amazi, agwaye umwana agwaye, umukenyezi wiwe agwaye turamuha umushahara ukwiye, twongera tukamukorera ivyo vyose. Ikintu cyose gishoboka umukuru w'igihugu ashobora gukenera igihugu kirakiriha, naho kiba cyamuhaye umushahara usumba iyindi ibitangwa ku bakozi b'igihugu. Kubera iki ivyo bintu abihabwa? Bamubwira bati wewe utorewe, igituma tuguhaye ivyo umwanya wawe wose dukeneye kuhinduka umwanya w'igihugu. Natwe nk'igihugu tukiye kugukorera ibindi vyose ukenera. Ushobora no kugira ubwoba uti ninavaho noneho nzoca njahe, hamwe ntomenya kuziganya nkakora utwanje. Igihugu kivuga kiti n'igihe uzoba utakiri mu mabanga, ibikubeshaho vyose tuzobiguha, aho uzoja hose tuzoriha, ibyawe byose tuzobikora n'igihe utazoba ukiri perezida. Niyo mpamvu ibwirizwa shingiro rimubuza ko hari ubundi buzi na bumwe asubira gukora. Ariko ni mu murayi umuntu baramubaza ico yamaze, akaza kutubwira ingene ari umudandaza akomeye, akaza kutubwira ibindi bintu akora bindi, kandi igihugu cyamuhaye byose kimubuza gukora ivyo bindi. Umukuru w'igihugu twari twiteze ko yumva ko akazi kiwe kwari ugufasha kwabo bantu nyene umugwaruka mu Burundi byoroha ko baronka akazi, n'ivyo bakoze ko bigira ico bivuyemo bibaha iteka kibabeshaho. None nawe ageze avuga ati ja mu mirima yanje nico mbona musigaje. Ahandi bakamaza ati none ngo mbega kubera iki baja mu mirima ngo yo muri Kenya, ngo kubera iki ngo bajayo nyene kubera iki? Bajayo kubera iki? Ugiye muri Kenya aza guhembwa gute? Aza guhembwa ku munsi amashiringi 300. Wagenda kuyashira mu marundi uza gusanga bitanguye kwegereza nk'ibihumbi 15 vy'amarundi. Nimba ye kuja kwa Ndayishimiye bakamuhemba 3,000. Hanyuma yagenda muri Kenya gasanga yakora 15,000. Ntiwumva ko agira ati reka njaho nzohembwa ivyo 15
kumbure nzofungura 5 ku munsi ngire 10 mbitse nze ndungikire umugore asigaye mu gihugu antungire n'abana. Ni igiki gitangaje ko muri ico gihe mu gihe ifaranga ryacu ryataye agaciro, umukozi w'iwacu umurundi w'iwacu avuga ati reka nje kurondera hariya handi hashoboka. Ni igiki gituma umusirikare intwazangabo mu gisirikare ukabona kapiteni muzima, ukabona majoro muzima, ukabona lieutenant yataye igihugu ciwe agiye i Dubai kwikorera imisenyi kuri rya zuba bavuze. Ni igiki bituma nuko Ndayishimiye umwanya ariko aratwara umushahara uwo musirikare yisanga uwo mushahara udashobora kumubeshaho muri iyo myaka 6 Ndayishimiye amaze. Imbere yuko Ndayishimiye aza, intwazangabo zari zifise iteka, kuba umusirikare kuba intwazangabo mu gisirikare ryari iteka rikomeye. Umuntu agiyeyo yabazi ko azoshobora kubaho, ko azoshobora kubeshaho abana biwe, ko azoshobora kubeshaho umuryango wiwe. Uyu munsi umuntu araba koroneri bamuhemba agasanga ntashobora gusomesha abana, ntashobora gukora bya bindi byose byari bikenewe. Aho ntibitangaje ko koroneri nawe nyine ashobora kwiyumvira ko agifise inguvu yoshobora kuja kwiremeka wa musenyi, nimba ivyo bikoze abana biwe boja kwishura. Rero aha niho hari ikibazo gikomeye. Kudutuka aya majambo yose aguma dutuka twese, buriya ni imvugo yiwe ivuga iti burya jewe narananiwe. Ariko hako nemera ko narananiwe, reka mvuge ko ari mwebwe muri babi, mvuge ko ari mwe mudashoboka, ko hari igihugu mfise kidashoboka. Nivyo abarimwo muri imvugo ziwe. Egome tugaruke kuri ku mushingantahe Jean Bosco kubijanye n'ivyo yaranguye Pacifique yaje kubivuga. Evariste Ndayishimiye bamubajije yavuze ko abarundi ari bo bivuga. Umumenyesha makuru asubiye kukigarukako yavuze kubijanye n'amatungo yiwe. Uno munsi umuntu aravye amafaranga aguma yiyongera mu vyo Evariste Ndayishimiye akoresha, ariko we nyene yivugiye ko amafaranga yagabira abanyagihugu ngo ahubwo yikora no kuyiwe. Kuri mwebwe bifise insiguro nyabaki? Jean Bosco Rwigemera, sinzi ko muriko muratwumva. nimba atari hafi kumbure Mutama Mbonimpa yo barishura aho kabazo. Ego. Mikro irugaye Mutama Mbonimpa, nimba muriko muratwumva mwoyugurura kugira ngo kwishura. Ego ndabumva. Agise usura mu kabazo neza kuko nakumvise neza. Alice sinzi ko mushaka kumusubiriramwo. Ego nani bagiye kugura mikro. Ndariko ndavuga ni Pacifique yareje kubivuga neza. Ndayishimiye baramubajije kubijanye n'ivyo yaranguye, ariko wiyivugira ko abarundi ari bo bivuga. Ariko mumenyesha makuru abandanije bigaruka ko yagarutse ahubwo ku matungo yiwe. Uno munsi umuntu aravye amafaranga akoresha ingene aguma yiyongera muri budget ya leta, ariko we kivugira ko amafaranga yagabanya abantu ahubwo akanikora kuyiwe. Iyo mvugo mwebwe muyiha insiguro nki ku mukuru w'igihugu? Burya niba nuko nyene ujya munyamakuru yamubaza nkeka wakurikirana vyose vyo President Ndayishimiye avuga. Ariko Ndayishimiye we nyene yari yivugiye ati jewe mu gihe cyose maze ndongoye iki gihugu, ati nukuri novuga yuko ata kintu na kimwe nakoze, ati kuko nariko ndiga sinari bwamenye ingene batwara, ati sinari bwamenye amabanga ya perezida, none ubu nari mw'ishuri, ubu naronse diplome, ati ubu natanguye kubona intumbero. Urumva rero ko we nyene yemereye ko ata kintu na kimwe yamariye igihugu kuva atanguye gutwara gushika uno munsi ntacyo yakimariye. Hanyuma kuvuga ati jewe ndafasha mbe nkikora no ku mufuko w'inyuma ku mafaranga yiwanje, none ega naho yokwikora ku mufuko w'inyuma, si ku mufuko w'inyuma iwe, ni ku mufuko w'abanyagihugu bamuhaye.
Pacifique yareje kubivuga ingene twebwe abanyagihugu tumurira byose gushika no ku mpuzu yambara munsi twari twebwe abanyagihugu tuyiriha, hanyuma uravye arya amafaranga bamuha ngo ajya ku munsi miliyoni zingahe, naho yoba afise inda zitatu arya amahera ntiyurangirirayo. Rero urumva ni yayandi aca agenda gukoresha ivyo vyo mu murima vyahera akabwira abantu ngo nimaze kumukorera abahembe. Ariko rero ntuzengagira nti wa wundi ati turakwiye kugira ibindi vyose mugabo ntitwibagire iyo twavuye. None ndayishimiye ko tuzinanye, ko ndamuzi, ntazi iyo yavuye, ubu ntazi aho ageze, yavuyeyo ubwa mbere. Jewe ndayishimiye twahurira mu manama, mbere n'ukuri yaba umukozi nabona ko afise umwete, ndamwibukira cane cane duhuriye mu nama i Gitega muri bimwe vy'ubutungane Etat General de la Justice, ndibuka yuko ari we yarongoye umugwi wa politike, hanyuma jewe nari ndongoye umugwi w'amashirahamwe, ugahurira rero mu migwi batujejwe, nabona yuko afise ishaka ryo gukora kandi twavugana nkabona yuko yumva ari ikintu abona yuko twamutsinze, ko twebwe dufise ivyo tuvuga bifaditse. Ni ukuri yaremera akagenda akabishikiriza mu mugwi w'iwabo bakabihanahana, hanyuma tukagenda muri pleniyeri tukabishikiriza. Ndibuka icyo gihe na muhisi perezida Nkurunziza niho yarahari, babarandagiye bose niho bari, twakoze igikorwa cyiza kandi turakisozera neza, haravamwo ibintu twatanzemwo intumbero, mugabo ivyo vyahereye sinokubwira. Nico gituma gushika n'ubu ubutungane bwapfuye kubera ko ivyavuyemwo twari tumvikanye batabikurikije. Rero jewe novuga nti bwabo ni ba mugabo niryo kuko ivyo tuvuganye ntavyo bakurikiza, cabita ngaho canke bakabisambura, mugabo niyo kamere. Uravye n'ingene bashikiriye igihugu amasezerano yarusha bagaca basambagura bakagira iyondoyondo, ni ukuri nta kintu na kimwe cy'amategeko bubaha. Rero nkagira nti perezida ndayishimiye niyibuke yavuye, reka nze ndagacishemwo, naho kuvuga umuntu ari bibi nawe nyene yama bavuga. None ko ndayishimiye avuga wenyene arivugira ati jewe ndi umugwizatunga, urumva umuperezida w'igihugu agaca avuga yuko akazi akora ari umugwizatunga, aho kugira abwire abanyagihugu ati jewe ni umukuru w'igihugu, we yivugira ngo jewe ndi umugwizatunga. Urumva yahisemwo kuba umugwizatunga, ikibazo cy'umukuru w'igihugu yagisize iruhande, ni ukuvuga we izina ry'umukuru w'igihugu niryo kw'izina, ni izina gusa, hanyuma akaguma yirorera vya binoti ashira ku mufuka aja kurima Bugendana mu Karuzi. Mbe ayo matongo yoyo yayakuye hehe? Ikaruzi yayaguze, Ibugendana yayaguze. Ivyo bintu vyari bihari no kuri Nkurunziza. Nkurunziza yari afise amatongo hose hirya no hino, none urumva yuko umengo ni umugenzo bashize mu vyo CNDD-FDD igenderako, umengo ubaye umukuru w'igihugu uvuye muri CNDD-FDD ni ukuza gutorana amatongo y'abanyagihugu mu ntara zose, hanyuma ugakoresha abanyagihugu utabahemba, ubahemba intica ntikire kuko Pacifique yabivuze. Rero nkamubwira nti nabi vyafise ubu yabikuye hehe? Mbe nomwibutsa yuko igihe twahurira i Gitega karya kaduga yarafise sindakazi k'agaporoporo, igihe yambwiye ati mbe Mutama Mbonimpa, ati ko woba ufise ikibanza, ati untwarire madamu, ati jewe ku muduga ari mutoya twaje turi bene ndafise ibibanza, zirimo namanukanye mu kijipe cy'akazi cya Prodehashe neza cane, ntumva ko twafatanije. Mbe uwo ni kuki atabyibuka? Uwo mubaza ati ubaye umukuru w'igihugu, imbere yuko umukuru w'igihugu wari ufise ibintu bingana iki? Nico gituma batinye kubivuga, yavuze ati toba twinjiye
yinjiye mu buzima bw'umuntu mugabo vyanditse mw'ibwirwa shingiro. Murabona rero yuko muri ico gihe yahonyanze amategeko y'igihugu nuba agihonyangwa hose mu mpande zose, arico gituma igihugu atawukigeza. None ubu rero ko atanguye gufasha n'abagize akamaro agatangura kubatuka bagira iyondoyondo, ni ukuri rero nogira nti Mutama ndayishimiye ako n'agasema uraraba neza. Murakoze. murakoze Pierre Claver Mbonimpa. Sinzi ko Jean Bosco Rwigemera ariko aratwumva, akabazo ni kakandi niba atakumvise twogasubiramwo. ndiko ndabumva, sinzi ko namwe munyumva. Ego turabumva. Murakoze. Bya umuntu yiye kubivuga ngira ngo n'ukwezi kohera ariko aravuga gusa. Jewe icyo nuvuga nuko ndayishimiye burya nta mugambi afise, yigana ivyo yabonye kuri Nkurunziza. Uze murabe uri ivy'imirima, uri ivyo gusenga, kumbure kongira sinzi ikigoranye kwa Jean Bosco, ariko ntituriko turamwumva, ndabona yagiye, ngira araza kugaruka. mu kurindira reka tube turabaza akabazo Pacifique, hanyuma twibutse abariko baradukurikira ko mu kanya tuza kuja mu gice ca kabiri ca kino kiganiro. Pacifique nahazwe, mwarumvirije President Ndayishimiye ku bibazo yariko arabazwa na mugenzi wacu wo kuri BBC. Yaramubajije ku bijanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda, aramubaza ku muhari w'interahamwe FDLR, arabaza ku bibazo vya Red Tabara, abaza no ku bibazo vy'intambara muri Congo. Ni ibibazo vyari vyavuzwe mu kiganiro ca Focode. Mwari mwagize ico muvuga ko mbega mwoba mwaranyuzwe n'inyishu Ndayishimiye yatanze abicishije muri BBC nubwo atashimye kuza kuvugira muri Focode? Murakoze. Gatoya akantu ngira nongere ko kuri bagenzanje cenja ku kibazo mumbajije, iki c'amatungo yari afise n'ingene ubu yiyemera ko yamye ari umukozi cyane, yamye atunze. Nibutse yuko akiza ku butegetsi mu bintu yavuga cyane, yavuga yuko bagenzi be bamukengera. Ibyo ni ijambo yagarutse ko kenshi muri za 2021 gucika nka 2023 imbere yuko apfunga Bunyoni. Yaravuga ko abantu bamukengera, ngo wewe ntatunze, ngo wewe ntaca afise, ngo mu gihe bagenzi we afise byinshi cyane. Ari naho hamwe yaca afatana za ngingo zo kuvuga ko amafaranga agiye kuyahindura ibipapuro. Muribuka bivuga ngo aho murazi yuko umunsi umwe mubyuka musanga ayo mafaranga yose nayagize ibipapuro. Intumbero nyamukuru y'ico gihe yari yuko yagira ati aba bantu bafise amafaranga menshi bakankengera, reka rero ndayabakuriko. Ayo mamiliyaridi bagabiwe na Nkurunziza ndayabake. Avuga bamwe bari batunze amanoti banyegeje banikira, yabavuga nka Batibiya, yabavuga bande. Rero ico gihe nyene yarivugira ko yajya Kenye bamutwenga. Ariko inyuma muze mubyize ivyo yacyatangura kuvuga inyuma yaho, hacyatangura kuza imvugo usanga avuga ngo nk'umuri yari dutunze wowe ujya nti wowe atangura kuvuga ngo yaje ufise ngo muri yari di ukaca wiha ko ku munsi uzohura ug'ibihumbi 200 ngo nti wowe uri mwana wume. Sinzi ko iryo jambo abantu bakibyibuka. Aho no kuvuga rero yaratanguye nawe kugera ku rugo rugero, yaratanguye kubona amamiliyaridi iwe yuzuye. Avuga ati ubu rero je nanje nabaye umugabo, sinkiri wa wundi bagaya, n'abahora bangaya bamwe nabapunze, ubu naberetse ko naje ndi umugabo. Yaba ariko aratubesha yuko aratubwira ngo yaratunze imbere. Ibikorwa niko yarabifise, nta umuhaririza kuko n'abandi barundi barabifise. N'abandi barundi ntisa badakora, mugabo kuba bakora ntibagira abandi ntibice bibagira abamiliyarderi. Kuba ari umumiliyarderi nuko hari ahandi hantu hagoye gusigura amafaranga yiwe ariko arava. Nkuko Mutama Mbonimpa bivuze, nibyo byatumye yanka kwerekana ubutunzi yari afise, kugira ngo ntidufatire ku byo yari afise ngo tumubaze tuti mbega ibi navyo byaciye biva hehe. Akandi kantu no kongera ko kavuzwe kuri ibi vy'amatongo, twabibonye kuri Nkurunziza yiha amatongo igihugu cyose. Apfuye ico nagomba nongera ko nuko apfuye byaciye bihagarara byinshi mu byo ariko arakora. Hariho amashantiye nkane ariko arubakira rimwe,
ayo mashantiye yahagarariye aho yarageze gushika ubu ntibirasubira kubakwa. Ariho haca haza ico kibazo, aya mafaranga baronka batwara igihugu mugabo batariko baratwara ntidusubire kubona ivyo bintu babifise. Aya mafaranga avahe? N'amafaranga bakura mu biki? Naho hava ko abarundi bose bakena bobo bakagira ubutunzi burengeje, nivyofashije abarundi bihinduka bikaba ibikorera abantu. Ngiye rero ku kibazo mwambagije muti iruhande y'ibi twamaze kuvuga mu biganiro yahaye BBC, yaravuze no ku bindi bibazo twari tumaze iminsi turiko turavuga mu biganiro vya Ndondeza. Baramubajije nko ku kijanye n'imigenderanire yabe n'umuhari FDLR w'abanyarwanda, ararahira aravuga ko ivyo bintu ari ububeshi, aravuga ko atabigeze baba mu Burundi, aravuga ko n'u Rwanda ngo rubizi ko atabigeze bahaba, aravuga ngo ahubwo ngo bari no mu gice ngo gifishwe na M23, ngo abandi bari muri Ituri, ngo ahandi hose ntabo. Ni imvugo uyumvirije yo nyene itera kubiri najya amasezerano tukunda gusubiramwo ya Washington yabaye hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gutangura kuvuga ko atabariho aba FDL atabariho, ahandi avuga ko bashaje badateye u Rwanda. Mu bisanzwe bariko aratandukana nayo masezerano, kuko ayo masezerano mu nkingi zayo zibiri nyamukuru hariho ku Rwanda rusaba ko Kongo isambura uwo mugwi ikareka gukorana nawo ikava ku butaka bwa Kongo. Hariho ko Kongo nayo isaba ko u Rwanda ruhagarika ingingo rwafashe. Kongo yivuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwayo, u Rwanda rukagira ruti twe twarafashe ingingo zo kwikingira. Rero atanguye kuvuga ko abo bantu batabaho, we urumva ko abari mu nzira yo gutera hakana nyene n'ingene ya masezerano yafashwe ashirwa mu ngiro. Hanyuma amaraporo menshi cyane, si ibintu vya vuba, yaragiye arerekana ko leta ya CNDD-FDD ikorana gose n'umuhari FDLR. Twe nama nibutsa ko muri societe civile twe duhera muri 2009 hagandagurwa Ernest Manirumva. Manirumva ariko atohoza ku bigwanisho vyagugwa n'igipolisi c'u Burundi cyari kirongowe na General Bunyoni ico gihe. Ibyo bigwanisho ntivyigere biza mu bubiko bw'igipolisi canke bw'izindi nzego z'umutekano, bikaca binyika. Manirumva aja gutohoza ivyo, arabizira aricwa, ariko amaze gupfa ni naho vyagiye gusohoka bitangwa nabo ba expert ba ONU, abahinga ba ONU bakora ku kibazo ca Kongo, barerekana ko ivyo bigwanisho vyarungikirwa abagwanyi ba FDLR muri Kongo, nabo bagatanga ubutare ku Burundi. Ivyo ni ibintu vyanditse guhera ico gihe, n'inyuma hose ibintu vyagiye biboneka, ibimenyetso ni byinshi cyane. Harimo rero zirya ntahe twari twavuze mu biganiro giheruka, wahakana ko bijya atari byo, avuga ko bajya abantu batabaho, ariko hariho ibimenyetso byinshi bishobora kwerekana abo bantu iyo bazananye bitagoye gutora, iyo baje bazananye n'abantu baboneka n'abantu bazwi, si ibintu umuntu yoshobora guhakana gutyo. Hanyuma mu biganiro giheruka natwe twari twerekanye ingene n'abakomereye ku rugamba muri Kongo baza kuvuzwa n'igisirikare cy'u Burundi. Umbure kwivuza, twavuze tuti kwivuza boshobora no kwivuza ko bakomeretse, mugabo ko baheza bakavuzwa n'igisirikare cy'u Burundi, nico kimenyetso gikomeye cerekana ingene uwo muhari nabo bandi ba Wazalendo bafatanye n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ivyo twaravyerekanye bikwiye mu biganiro cyaheruka. Ubu ho mfise na video bariko baravyivugira, aho ba Wazalendo bonyene bavyivugira bati abagwayi bacu bagenda kuvugirwa i Bujumbura, kandi n'ubu niyo bari. Ndafise video bonyene bariko baravyivugira na ronsejo. Hanyuma ikindi kibazo yavuze ko cyane bamubajije cyane n'ikijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Kuri ico kibazo naho nyene wumvirije, harimwo ibintu bibabaje, ko umukuru w'igihugu ikintu cyonyine ahagaze ko ari uko bamuha impunzi z'abarundi, bamuha bagomba kugirira nabi, akaba aribyo yubakiye ko imigenderanire y'ibihugu
kugeza aho haba amagorwa ari nk'ayo dufise, usanga abarundi bahora bashora ibintu byabo mu Rwanda ku mipaka, bagiye mu bukene butagira uko bungana, we akabandanya ari ivyo, akabandanya yiyeza avuga ko we Murundi ataco u Rwanda rwomuhora, ahubwo u Rwanda arirwo rumugora. Ariko hari ibindi biganiro ngaha twabivuzemwo nk'akarero gatoyi, igihe M23 ifashe Uvira ku rubibe rw'Uburundi, abantu baribuka induru zavuze ku bategetsi b'u Burundi, baribuka ubwoba bwateye abategetsi b'u Burundi bamwe bari bageze ku rugero kuva ko bagira bahunge babonye M23 iri ku rubibe rw'u Burundi. Ariko wewe akumva ko bisanzwe, atwaye amabatayo, ico gihe twaravuga amabatayo 15 yarungitse muri Nord Kivu igoma, wakumva ko bisanzwe kurungika ingabo z'u Burundi ku rubibe rw'u Rwanda, akumva ko bisanzwe ko we yera mugabo yumvise hagize ati ingabo z'u Rwanda nazo zoba zije hafi y'urubibe rw'u Burundi, akavuza induru nk'iyo yavugije, ariko akacabana yavuga ati jewe ndera nta kibazo. Akumva ko mu Rwanda bahumura babonye izi ngabo zose arungika kujya kugwanira hamwe na FDLR, akumva ko ivyo bisanzwe mugabo nawe ntiyibaza ati mbega bosubiza mu ndumane u Rwanda rwoza n'amabatayo angana kujya nk'ayo je narungitse, bakaca bayaha iyi Red Tabara yama ariko aravuga mu Rwanda gufata 15 batayo 20 batayo, ndibuka ko matafoke tugeze kuri mu ma 33e batayo tafoke, hamwe u Rwanda gozana amabatayo 33 bakayaha Red Tabara ngo nibajane ku rugamba. Mbega vyo hava bica bigenda gute? Wumva induru avuza ari ibintu bitoyi cyane biba byabaye ku rundi ruhande, wewe ivyo yakoze biri ari ibintu biteye ubwoba, mugabo akanavuga ngo je nta kibazo, je ndi mwiza abandi nibo babi. Aho nta muti ushoboka w'ibibazo mu gihe we nyine atigera ashobora kwemera, mu gifaransa ngo ijambo sa responsabilité, uruhara rwiwe mu babiriko biraba.